imfuvyi abapfakazi n'abandi bacikacu bagaheza bo bagasubizwa ivyabo, hanyuma uwagiye muri ivyo vyagongwe agaheza agahanwa. Hanyuma rero kakagwi k'abantu bari inyuma ya micombero ibihano, burya n'umuntu yapfuye barashobora kumukondana, kumufatira ingingo bakamuhana. Jewe ikintu uyu munsi twosaba leta n'ubutungane nuko boshira mu ngiro ivyo inama nshingamateka yabasavye. Hama rero ibintu biyega bidakeneye uruhara mpuzamakungu nko gushiraho umunsi w'ikonje, ivyo ni leta ishobora kubishiraho. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore, bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahabutse, ryari ihonyabwoko. Nshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri radio isanzwe ikukira ariyo Radio Réveil la Voix la Justice. Ikaze kandi mu kiganiro kidasanzwe aho uno munsi turi kumwe n'umutumire adasanzwe. Turamaze gukora ibiganiro bitandukanye. Uwo nawe yundi ni Jean de Dieu Mutabazi. Jean de Dieu Mutabazi akaba asanzwe aserukira inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko, Observatoire National pour la Prévention des Génocides. Tukaba twamwakuye ari mu gihugu ca Uganda mu gisagara ca Kampala, aho ari mu rukurikirane rw'ingendo amazemo iminsi, akaba yahereye i Geneve mu Busuwisi, aho yari yatumiwe muri Nations Unies nk'umwe mu basanzwe baserukira inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko. Dutunganije kino kiganiro inyuma y'imyaka 77 hemejwe amasezerano hari kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 948, aho hemejwe amasezerano yanye no guhana ndetse no gukinga ibikorwa vy'ihonyabwoko kw'isi. Ni kiganiro dukoze inyuma y'umunsi umwe, uwo munsi mukuru wibutswe canke amasezerano yibutswe. Tukaba twararavye hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, tukaba twasanze nta gikorwa na kimwe coba carakozwe kiganisha ku kwibuka ayo masezerano akinga akongera gahana ihonyabwoko, na cane cane ko mu gihugu c'u Burundi hamaze kumenyekana ko ico caha c'ihonyabwoko kimaze kuhakogwa. Hari kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka bikoranye mu Kigobe, aho umugwi CVR uhejeje gutanga aho igikorwa cyo kurondera ukuri n'ukurekuranira kugeze, hemejwe ko mu gihugu c'u Burundi hakozwe ibikorwa vy'ihonyabwoko mu myaka igihumbi kimwe amajana 972, umwaka w'igihumbi kimwe amajana 973. Ntivyahereje aho. Kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2023, Cour Supreme yarafashe ingingo ziza gufuta imanza zose zaciwe na sentare ya gisirikare mu kwezi kwa 5 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972. Leta y'u Burundi yahereje ngaho kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa 6 umwaka wa 2025, Ambassadeur Zephirin Maniratanga muri ONU yongeye gusaba amakungu yuko ivyaha vyakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 973 vyokwemezwa n'inama nkuru ya ONU yuko ari ivyaha vy'ihonyabwoko vyakorewe abo mu bwoko bw'abahutu.
muri urwo rukurikirane nyene ntivyahereye ngaho kwigenekerezo rya 29 kwa cenda umwaka wa 2025 Ministre Edouard Bizimana yagarutse kuri ico kibazo nyene kiraje ishinga abarundi batari bake. Hongeye gutumigwa umukuru w'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ivyaha vy'ihonyabwoko, uwo nawe suyundi ni umutumire turi kumwe mu kiganiro ariwe Jean de Dieu Mutabazi, akaba yitavye ubutumire kwigenekerezo rya 24 na 25 i Geneve mu Busuwisi, aho nawe nyene yasubiye kugaruka kuri ico kibazo c'ihonyabwoko atakatakamba yuko Nations Unies yokwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu gihugu c'u Burundi. Ntivyahereye ngaho, uyu munsi tuvugana tumuhamagaye ari mu gihugu ca Uganda mu gisagara ca Kampala, aho kandi yongeye gutumirwa na Conférence Internationale des Pays de Grand Lac, aho iyo nama yamutumiye nk'umwe mu basanzwe bahagarariye ikigo c'igihugu kijejwe gukinga amahonyabwoko. Na kabiri babasogota imigano, babahondagura inyundo, babarasa ikivunga, babahamba bakibona, bagatsindagiza tingatinga, bazize uko bavutse ryari ihonyabwoko. Jean de Dieu Mutabazi, umaze iminsi mu bikorwa bitandukanye mu rukurikirane rw'ingendo zitandukanye ku isi, mwidondora batumire hama mutubwire ku muriri duhereye i Geneve ibikorwa vye vyabatwaye hama tubandanye ikiganiro. Nivyo jewe nira ikiganiro kenshi nitwa Jean de Dieu Mutabazi, nkana narabaye umushinga mateka, hanyuma Uburundi bukaba kuva 1996 bukaba bwariyemeje gushira umukono ku mategeko agwanya ihonyabwoko, mbere mu 2003 Uburundi buciye ku namashinga mateka burashiraho itegeko rigwanya ihonyabwoko. Hanyuma nkuko abarundi basanzwe babizi, yarusha twarumvikanye yuko hazojaho inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi amabaturutse ku ihonyabwoko, amabaturutse ku ntambara n'andi mabasindikaza agateka kazina muntu. Mu nyuma yo masezerano yarusha, itegeko rishiraho urugwego turongoye ryaragiye mu 2017, hama rero zirashigwaho mu 2018. Nukuvuga rero urugwego turongoye ruri ku kivi kuva mu mwaka wa 2018. Mugabo mu vyerekeye kugwanya ihonyabwoko ntituvyikorana twebwe twenyene, tubikorana n'izindi nzego, iba leta canke n'amashinga mateka canke n'ama nkinguza mateka, mbere n'ubutungane nkuko mwashoboye kubivuga mu ntanga marara. Ego Jean de Dieu Mutabazi, urugendo rwa mbere mwaruhereye i Geneve mu Busuwisi, mwagarutse ku kibazo kijanye n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka wa 1972 umwaka wa 1973. Hari kidasanzwe abarundi bashobora kwitega? Hari kidasanzwe bashobora kwitega nyene, kubera burya nta kintu cikora. Musanzwe nk'uko babivuze, itariki 20 Kigarama mu mwaka wa 2001 inama nshinga mateka n'inama nkenguza mateka ashashe baraheza basohora itegeko ryemeza raporo y'ijya mu gujejwe ukuri n'ukurekuriranira severe, ibahaye raporo yuko ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972. Hanyuma muri iyo ngingo y'inama nshinga mateka na nkenguza mateka bashashe bari hamwe, dusanzwe tuzi yuko muri iyo nama nshinga mateka harimo imigambwe myinshi, harimo abahutu, abatutsi, abatwa, harimo abaserukira amadini yose. Inama nshinga mateka na nkenguza mateka zisanzwe ziserukira abarundi bose. Hari ibintu rero bitari bike basavye leta, bongera basaba ubutungane. Uko mwabivuze rero, itariki 28 z'ukwezi kwa kane mu 2023 hariho itegeko ry'ubutungane ryasohowe na Cour Supreme, sentare ntayinyuzwa, rimenjura abantu babuze ababo n'abapfuye. Iryo tegeko rero yabaye intambwe ikomeye. Mugabo mu nyuma y'iyo ntambwe hari ibintu
muri iryo tegeko ry'inamashinga amateka bitarashikwako n'ubutungane. Ni ukuvuga yuko abantu bishe bakoze ihonyabwoko gushika uyu munsi ntibaracirwa imanza. Mugabo twibukanye neza yuko ihonyabwoko ry'abahutu y'Irindwi ntiryakozwe n'abatutsi, ryakozwe n'akagwi kari karongowe n'umuperezida w'ico gihe Michel Micombero. Ako kagwi rero gushika uyu munsi ntikaracibwa urubanza. Icya kabiri, twibukanye kandi yuko hari abantu bakoze bafise ukuboko muri iryo honyabwoko banse gusaba ikigongwe. Hari abasavye ikigongwe n'abatagisavye. Basavye rero yuko bene abo bantu banka gusaba ikigongwe baheza bagahanwa. Ivyo rero biri mu bintu muri inama nkuru ijeje kugwanya ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara n'andi babi asinzikaza agateka kazi na muntu. Ivyo rero turabisaba yuko kujya mu gwisevere n'ubutungane boheza iyo ntambwe bakayikorako, abanse gusaba ikigongwe bagaheza bagahana. Mu bindi kandi tubandanya dusaba nuko abapfakazi, imfuvyi, abarokotse barafite ibintu byabo babanyaze yuko bose boheza bakabatunganiriza. Hama rero na cyane cyane ikintu dusaba kuvyo inama nshinga amateka na nkenguza amateka basavye nuko ku itariki 29 ndamukiza igihugu cyose cy'u Burundi cyo kwama cibuka iryo honyabwoko ryabaye. Kujya rero biri iyo honyabwoko ryemejwe n'inama nshinga amateka na leta, umunsi bahera igihugu cyane cyane abarokotse, imfuvyi, abapfakazi n'abandi, kugira ngo uwo munsi abantu bibuke ababo. Ko niko bimeze mu Budagi, niko bimeze mu Bayahudi. Dusanzwe tuzi ko ihonyabwoko ry'Abayahudi ryemewe n'amakungu, niko bimeze mu bandi muri Armeni. Turazi yuko amakungu y'ihonyabwoko ry'Abarmeniye bimeze mu gihugu kibanye c'u Rwanda, haragira umunsi w'ukunama kugira ngo bibuke ababo bapfuye. Eka no muri Namibia amakungu ariko aremeza ntuze n'ahataremeza burundu yuko habaye ihonyabwoko ry'abantu bita abaherero n'abanama. Ubu rero tukaba turiko turasaba dushimitse yuko n'amakungu yoheza kemeza yuko mu Burundi habaye ihonyabwoko ry'abahutu 1972. Kandi rero kujya mwashoboye kuvyibutsa uyu munsi leta iriko iratera intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ivy'inama nshinga amateka na nkenguza amateka babasavye itariki 20 Kigarama na rimwe, nkuko twashoboye kubikurikira igihe ku cicaro c'inama mpuzamakungu ONU, mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu inama igira 79 n'inama igira 100. Uwuserukira Uburundi Zefire Maniratunga yasaba yuko amakungu yokwemeza iryo honyabwoko y'Irindwi, hanyuma ijwi ryiwe bagaheza rigasamirana mu isi yose, cyo kimwe n'umushikiranganje w'imigenderanire na leta mu nama igira 80 ku cicaro c'inama mpuzamakungu ya New York. Naho nyene yasura kandi agasaba yuko iryo honyabwoko ry'abahutu yokemegwa. Tutibagiye nyene n'uburongoye umugusevere yabaye intambwe cyane ikomeye ya leta y'u Burundi mu kwemeza no gushimangira yuko iryo honyabwoko ryabaye kugira ngo amakungu aheze agemeze. Ivyo navyo ntitugarukira ngaho. Ejo bundi nyene nkuko mwabivuze inama mpuzamakungu ishashe mu gihugu cyo muri Suisse mu gisagara ca Geneve yaradutumiye turongo n'umushikiranganje w'imigenderanire ya leta kugira ngo twerekane yuko hariho intambwe iboneka mu kugwanya ikintu cyose cerekeye amacakubiri, yaba amacakubiri y'intara, yaba amacakubiri y'idini, yaba amacakubiri y'ubwoko, amacakubiri aya yose. Kandi twarashoboye no gushikiriza yuko nabo nyene boheza bakaja ku murongo w'ishirahamwe New York bakemeza yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972. Kandi twize yuko nabo nyene bariko barabitegera. Sico ntidukorera muri Amerika gusa canke mu bihugu by'Uburaya. Abarundi basanzwe bazi yuko dufise ishyamwe ry'ibihugu bigari bita mu Gifaransa CIRGL, mu Congereza ni International Conference on the Great Lakes Region. Mu mategeko abaserukira ibihugu 12 bashizeho bariyemeje kugwanya no guhasha amabi yerekeye ihunyabwoko, amabaturutse ku ntambara nandi mabasinzikazaga no kugwanya yo biboneka ibintu vyerekeye amacakubiri. Ivyo bihugu rero dangiye
ishirahamwe ca Centrafrique, igihugu ca Angola, igihugu c'u Burundi dusaje turimwo, igihugu Republika ya Kongo, igihugu ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Sudani ya ruguru na Sudani y'epfo, igihugu c'u Uganda. Uyu munsi turimo twari twitavye iyo nama nyene ca Zambia. Biri hamwe byarashizeho inzego kuringa no kurandurana n'imizi no guhasha amabatutse kwihonyabwoko. Muri iyo nama rero twebwe twari twayitavye turanagura inzego jewe Burundi muri iyo nama twarimo, kandi tukaba twasabye yuko kujya vyabaye ku gihugu c'u Rwanda na twebwe ivyo bihugu turi kumwe boheza bagategera ko habaye bwoko mu 1972 ihunyabwoko ry'abahutu, kandi bagashigikira ibintu bijanye n'uwo mugambi w'iwacu, iryo hunyabwoko bene iryo ntirize risubire kandi kwiboneka. Ego uravuga uti bashigikire uwo mugambi wuko banashigikire ivyo bikorwa kugira ibikorwa by'ihonyabwoko ntibize bisubire muri ibi bihugu. Ivyo bikorwa nyene wibaza yuko ari cizere ku banyoto ubutungane kucaca ihonyabwoko byakorewe abahutu mu mwaka w'igumbi kimwe amaje 1972. Twebwe turanya ko wamenyesha makuru cyane nyakubahwa mwigisha Deo Professeur, ubonye aho tugeze umunsi haraheze imyaka 70 kugwanya bene ico cyakamera bunwa. Ubanye haheze imyaka 53 igihunyabwoko rikozwe ryamejwe n'inama nshinga amateka ishasha hamwe n'inkenguza amateka baserukira abarundi bose. Hanyuma leta ikaba amakungu yose biciye mu nzego ziri i New York na Geneve mu Busuwisi no ngaha muri ibi bihugu. Nta kintu cyotuma tutizera, turizeye guko ababuza babo turazi neza yuko atamutu tabuze, nta komine nimwe itabuze, province ya kera canke y'ubu itabuze, ni igihugu cose rero cabuze. Tukaba tubona rero yuko twibuka abo bantu habikacumu, imfuvyi, abafakazi n'izindi nshuti zabo bagahikirwa bagasubira mu vyabo, hama rero igihugu kikabahoza kubera barizi imyaka irenga 53. Mugabo uyu munsi turashobora nyakubahwa Deo, urazi neza yuko ibi bikorwa biteye intambwe iboneka kuva novuga na 15 byateye intambwe ibyo bituma duhamagarira abarundi uyu munsi kugira ngo bakomeze ubumwe bwabo, bitandukanye n'ikintu cyose cyo basubiza mu macakubiri, hanyuma rero ntaze asubira. Ego jando tabarundi bagira ubumwe bitandukanye nico cyose cyo bacamwe imigwi ya 9 ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe, amakugu akinga kongera gahana icaha cy'ihonyabwoko yatewe mukono nkuko twabivuze rya 9 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igumbi kimwe amaje 48. Ico gikorwa nicivyakiriye gute mu binsiguriye? Burya ikintu cyose amakuru nukugiha umwanya. Kuri twebwe gihe inama nshinga amateka imaze gutora ico bita resolution y'ingingo, leta ikabigeza mu makungu yose ivyemanga nukuvuga yuko kuri twebwe kwita agasunuzo kubera ibikomeye. Burya igikuru nukomeye vyarakoze bisigaye bizwi. Ubu rero hasigaye yuko kujya tubivuga kuko hagira umunsi wahariwe kwibuka ayo mabi 9 ndamukiza umwaka ku mwaka wose canke itariki imfuvyi abafakazi n'abandi bacikacu bagaheza bo bagasubizwa ivyabo, hanyuma uwagiye muri ivyo vyabongwe agaheza agahanwa. Hanyuma rero kakagwi k'abantu bari nyuma ya micombero ibihano, burya n'umuntu yapfuye barashobora kumukondana kumufatira ingingo bakamuhana, ubutungane bukamuhana. Abo bantu basanzwe bari kurushi bagaheza nabo bagafatirwa ibihano. Intambwe imaze gukorwa, ivyo bisigaye ni ibintu vyoroshe. Ni naco gituma rero dutera kamo leta kugira ngo ivyo bintu bikenya bisigaye iheze
ibankenguzamateka bashashe itariki 20. Ego Jean de Dieu Mutabazi mutize gukogwa nibikorwa bitari bike vyakozwe na Burundi nivyo biragomba turetse guhera mu 2014 aho hashingwa umugwi CVR ngutanga ibibazo kuva aho nyakubahwa umukuru w'igihugu Major Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi umurindi gukora ico gikorwa usa n'uwiyongereye guhera mu 2020 na rimwe kugeza uno munsi kuko vyagaragara yuko bagiye barazagira isi kugira ishobora dufise ndetse ishobore no gushigikira mu ntumbero yo gukinga ndetse no kuravyihonya bwoko ni mu ngingo ya gatanu yo mu masezerano mpuzamakungu ONU aho berekana uruhara rwa leta yabayemo ihonya bwoko ivyitegezo gukora ndetse no mu ngingo ya gatandatu bavuga bati impande zivyumvikanyeko ziyemeje gufata hakurikije amabwizwa shingiro abagenga ingingo z'amategeko zikenewe kugira bashire mu ngiro ivyafashwe muri ano masezerano na cane mu gutegekanya ibihano na wakigarutseko bikwiye bikorako ku bantu bagirizwa ihonya bwoko canke kimwe mu vyadondaguwe mu ngingo ya gatatu ivyadondaguwe mu ngingo ya gatatu nivyerekeye ibikorwa bishobora gufatwa nk'ihonya bwoko canke ibikorwa bishobora guhanwa n'aya masezerano yasinywe ku iryo genekezo rya 9 kwezi kwa 12 umwaka 1948 mu ngingo ya gatatu kandi bongera bakavuga bati abantu bagirizwa ihonya bwoko canke kimwe mu vyakozwe mu ngingo ya gatatu mu vyatanzwe mu ngingo ya gatatu bazorengutswa imbere y'amasentare abifitiye ubushobozi ya leta zo kugataka vyabereyeko uyu munsi leta y'u Burundi rimwe rasaba mu makungu yuko bashigikira ariko murumva yuko ari hibiri mu nshingano zayo yategezwe kubimwe irakora cyane mu kurengutsa abo bagirizwa ihonya bwoko imbere y'amategeko imbere y'ubucamanza bw'u Burundi bakabanza bakabiryozwa imbere yuko leta ibandanya ibikorwa byo kumenyekanisha ivyabaye 1972 bavuga bati ya leta zo kugataka vyabereyeko canke imbere y'ubwo mpana vyaha mpuzamakungu rubifitiye ububasha iyo vyanse naho Burundi ntiburagerageza ngo barengutse babone yuko vyanse kugira bashobe kwitura urwego mpana vyaha rubifitiye ububasha urwego mpuzamakungu imbere y'izo mpande zasezeranye zemera ubwo butungane no kuvuga Burundi nkuko mwabivuze ni gihugu kimwe mu vyemera aya masezerano yo kuwa 9 Kigarama umwaka w'1948 Jean de Dieu Mutabazi ni giki kibuze ngo iryo genekerezo leta y'u Burundi irishire mu yandi masango y'iminsi mikuru y'igihugu na cane ko u Burundi buri mu bwakozwe ko nico caha ico je no kubwira nigituma amashira hamwe menshi muri kahise amashira amaserukira imfuvya abafakazi n'abacika cumu novuga yuko bafatiye ya mbere kugira ngo basabe kw'iryo honya bwoko byo kwemezwa akamo kabo karumviswa iyo rero inama nshinga amateka ikoze igikorwa cayo ikemeza raporo y'ujya mugwi ujejo ukuri n'ukurekuriranira wemeje waravye uravye vyabaye ukabishira habona ukona ko habaye iryo honya bwoko ry'abahutu ni kuvuga rero yuko umugwi severe warakoze igikorwa cawo ntuze inama nshinga amateka na nkenguza amateka barakoze igikorwa cawo hari ibyo basavye leta nayo burya irafise ingene iriko irakora n'ubutungane burafise ikintu bwakoze intambwe bwakoze mu kwitaba kamo k'inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu kumenjura mu kwerekana neza yuko abapfuye bazira ubwoko bwabo ko bari abahutu imfuvye abafakazi abacika cumu n'abandi batarabamenja ahubwo abamenje nababishe nukuvuga ubutungane buriko burakora ku murindi wabo ico twebwe tubona rero nta na kimwe kibuze mugabo hasigaye gusa ico novuga kongerereza akariro nkuko biriko birakogwa uyu munsi leta iri kuragenda irabisigura ngaha muri aka karere muri ibi bihugu biri muri urya mu gwisa yereje nakubwiye kugenda mu ntuze mu ishirahamwe mpuzamakungu muri ONU New York mu ishirahamwe mpuzamakungu i Geneve murabona yuko leta iriko irabikora arico gituma mpamagariye abantu bose nico gikorwa yuko umwe wese yoheza agakora ikimwega murumva yuko hariho inzego zine zikomeye hariho umugwi wa severe ejo ukuri n'ukunywanisha abarundi hanyuma rero abanse gusaba ikigongwe ikaheza ikabashengeza mu butungane
bagaheza bagafatirwa ibihano. Icya kabiri, hariho itegeko ryo ryega iyi nama turongoye ibintu byose by'amategeko ajanye no gukinya bwoko. Hakaba rero no mu byerekeye ubutungane butegeza gukora nyene gushiraho itegeko bita ribuza abantu kutemera iryo honyabwoko. Ni itegeko bavuga ntuze contre les négationnistes. Iryo tegeko rero naryo nyene itegerezwa kuhaba kugira ngo tuvyumvikane yuko ikintu kimaze gutorwa n'inamashinga amateka bose bacemera. Ariko gutuma rero mu kugira ngo nshobore gusigura bariko barankurikira, hari ibintu bigenda vyuzuzanya gatari bimwe. Hariho ukurondera ukuri, hariho ugusaba yuko abantu bavyemeye basaba ikigongwe, hariho ugushengeza kajya kagwi kari nyuma micombero karikoze bagaheza bagahanwa, hariho n'uguhana kuza abantu bashaka kutemera ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972. Mu ncamake rero byose biruzuzanya bikorwa urwego rwose, iba leta, ibi n'amashinga amateka, iba ubutungane cyangwa ujya mugwi ujejwe ukuri n'ukurekuriranira, iba twebwe tujejwe gukinga n'ukuranana n'imizi amaba turutse ku ihonyabwoko. Umwe wese arafise uruhara, igikuru nuko twuduzanya kandi je ndabona yuko turi ku murindi mwiza. Hasigaye yuko dushigikiranira kandi tukagira icizere kuko izi nzego zose uko mpejeje kuzivuga yuko ziriko zirabikora. Ego Jean de Dieu Mutabazi, muti muruzuzanya, ubutungane bukore ivyo bajejwe, leta ikore icijejwe, eka n'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no guhanya bwoko murongoye nayo ikore icijejwe. Dusozera ikiganiro nakaye kajambo wotekerera abarundi na cyane cyane indongozi kuri ico kibazo cihonya bwoko. Jewe ikintu uyu munsi twosaba leta n'ubutungane nuko boshira mu ngiro ivyo inama nshinga amateka yabasavye. Hama rero ibintu biyega bidakeneye uruhara mpuzamakungu nko gushiraho umunsi w'ikonje, ivyo ni leta ishobora kubishiraho. Nkaba rero jewe mu guheraheza ikiganiro kuri uyu munsi w'itariki 10 Kigarama uyu mwaka w'2025 twibuka imyaka 77 iheze amakungu yose yiyemeje kugwanya ico cyaha cy'ihonyabwoko. Nizeye yuko ku itariki 29 ndamukiza umwaka w'2026 iyo tariki leta izoyidukomorera ikayikomorera abarundi bose kugira ngo abarundi bose uwo munsi abakozi ntibazoje ku kazi. Hanyuma rero bibuke ababo kujya biri ku itariki ya 21 mu kwezi kw'icumi, itariki 13 ukwezi kw'icumi twibuka incungu zacu ya demokrasi ndademerikyo incungu ya independence. Ntuze leta ntiyagiye kubisaba amakungu kugira ngo ishireho umunsi w'ikonje. Eka n'indi minsi leta irashobora gushiraho ko ikonje ntisaba uruhusha, nigenda i New York gusaba uruhusha canke i Geneve. Turizeye yuko umwaka uza ku itariki 29 canke iyindi tariki tuzoronka umunsi aho impfuvyi zose, abapfakazi, abacika cumu n'izindi nshuti z'abandi bose eka n'abandi bose bavyifuza n'izindi nzego zose, ziba inzego za leta, ziba inzego z'amadini, ziba inzego z'abadaharanira ivyicaro vya politike, baba abamenyesha makuru, twese tuzoheza tukunama, tuzoba dufise ahantu twibukira abacu bapfuye mu 1972. Ndafise rero icizere. Murakoze. Urakoze cyane Jean de Dieu Mutabazi kuri aka kanya uduhaye witaba ikiganiro. Ariko kandi ntitwokwirengagiza gushimira cyane gouverneur wa province Bujumbura, nawe so yundi ni Aloise Ndayikengurukiye General Major bien sûr, we yemeye gutanga uruhusha ku bacika cumu collectif des vivants et victimes du génocide de 1972 avant et après. Atanga uruhusha guko bashaka gutanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu gihugu c'u Burundi kuri iryo genekezo rya 9 kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2025. Igenekezo ryahura n'igihe ayo masezerano yategwa ko umukono muri ONU. Tugushimire wewe wakurikiranye kino kiganiro aho waruherereye hose mu mpande zine z'isi. Kuri micro mwaye kumwe na Prof Deo Munezero ku bwa RENAP Burundi, Jean de Dieu Mutabazi. Tugukengurukire cyane kuba
wafasha kanya mu kanya gato warufise twakujaniranije uri mu rugendo twizera ko n'ikindi gihe niyo twagukenera kukwikora ko yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Kazobara gateka kuri jewe nyakubahwa. Urakoze cyane namwe mwadukurikiranye mwumve ko iki kibazo c'ihonyabwoko ntabwo ari kibazo kiraba abo ryakoze ko gusa kuko uno munsi nibo nabo ryakoze ko mu Burundi barabahutu nibo bakoze ko n'ihonyabwoko mu Rwanda bivugwa ko barabatutsi no mu bindi bihugu hari abandi bagiye barakogwa ko kwihonyabwoko. Iyo ako gatima kataranduranywe n'imizi mumenye yuko ihonyabwoko iyo ridahanywe ririsubiriza kandi nta terambere rishoboka mu gihugu ihonyabwoko litahanywe abarikoze ngo bariryozwe. Reka tubakengurukire mwese mwadukurikiranye muje mu makommentaire mu gico mubivuze ko kubona haciye umunsi of course haraciye umunsi iyo genekezo rya 9 kwezi kwa 12 mu mwaka w'igumbi 1948 hatewe ku mukono ku masezerano aza gukinga no guhana ihonyabwoko. Muratubyo mu vyumvira ko mwibaza yuko mu Burundi nkuko Jean de Dieu Mutabazi yajeje kubivuga yuko abarundi badakeneye umunsi wo kunamira abayitanywe n'iryo honyabwoko. Mwibaza yuko abazwe ko n'iryo honyabwoko badakeneye gusubizwa mu twabo kwiranyagwa hirya no hino mu gihugu cyo bidakenewe yuko basubizwa mu twabo ishe mu kibanza cabo hama ugire akajambo ushize muri commentaire. Kuri micro nkuko twamaze kwibabwira muri kumwe na Prof Deo Munezero mubandanye munogegwa n'ibiganiro vya Radio Réveil la voix de la justice ikukira ishiramwe Renape Burundi nakagaruka. Ichoche ichubumenja tukureko iche ichakarandaranda imfuvyi n'abapfakazi baratwiciye baratunyaze baratwomoye nta kitakozwe kugira ngo tuzimangane kutwitaba menja nukutujarira bene ntare dukureko ico ceri c'ubumenja kureko iche chakarandaranda imfuvyi n'abapfakazi tumaze inusu y'ikinjana turataka tugatakamba bikabubusa kutwitaba menja mukutujarira Sebarundi kureko ico ceri c'ubumenja tukureko iceri c'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi twakumiriwe mu kazi ka leta no mu mashuri twabayeho mu bukene no mu kagaye kutwitaba menja nukutujarira mana dusenga kureko ico ceri c'ubumenja tukureko iceri c'akarandaranda imfuvyi
n'abapfakazi ntitwagararije ntitwahemukiye umwami n'ingoma nta mategeko nta miziro twarenzeko kutwitaba menja mu kutujarira barundi mwese kureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda kuba imfuvyi n'ubushinyazi gashikura n'ugutuna bugatondera kuba umupfakazi n'ugukenyera zikaguma n'ukuba umugore mugabo twemeye byinshi mugabo ubumenja tuzohemuka buhenutse cha Rastafari dukureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda